Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana ko ari umugira neza. Turashimira Imana ko yatuzigamye kandi yatuzigamye kuva umwaka ugitangura. Tugeze ku munsi ugira 26 w'uno mwaka. Ku vy'ukuri Imana ni nziza. Nkuko twariko turavyumva, Imana iracyakora kandi izokwamikora byose ibitegetswe canke ibisunitswe n'urukundo. Haleluya. Nitwa Jean Claude Ndizeye. Tugomba gusangira ijambo ry'Imana riturangiriza ikoraniro ry'uno munsi. Abanyitangiye bose bakoreshejwe n'Imana, twamaze kumva ibitari bike. Reka twongere ko nibi bikeyi hanyuma twitahire. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo turisangire rifise urufatiro tubwira ngo twige guharura iminsi yacu. Twige guharura iminsi yacu. Nta numwe turi kumwe nibaza atazi imyaka yiwe. Igishobora kuducanga gatoyi kuri bamwe ni kumenya neza na neza itariki twavukiyeko. Murazi yuko hari habusanga bazi imyaka, itariki n'ukwezi batabizi, ugasanga kuri karangamuntu canke ku mpapuro zibaranga handitse ko bavutse itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Abenshi uza gusanga ari babonane biturutse muri iyo nzira. Ariko ku vy'ukuri twese turazi imyaka dufise. Reka twisunge ijambo ry'Imana turabe ico ritubwira ku bwa runo rufatiro. Aho tugomba kwisunga ivyanditswe tubona mu gitabo ca Zaburi igice ca 90. Turasoma umurongo wa 3, umurongo wa 5, umurongo wa 6 n'umurongo wa 12. Zaburi ya 90, umurongo wa 3, uwa 5, uwa 6 n'uwa 12. Turasoma: uhindura abantu mukungugu, uvuze uti bana b'abantu musubireyo. Ubajana nk'uko isuri itwara, bahwanye n'itiro. Mu gitondo bamera nk'ivyatsi bikura. Mu gitondo birakura bigashurika, ku mugoroba bigatemwa bikuma. Ku murongo wa 12: utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Ino Zaburi ya 90 ni Zaburi itwereka isengesho rya Mose. Iyi Zaburi usomye guhera ku murongo wa mbere, turabona Mose ariko arihweza ubuzima bw'abana b'abantu umwanya tumara kuri ino si. Yarabonye vy'ukuri yuko umwana w'umuntu afise umwanya muto wo kumara kuri ino si. Aho tubona ubuzima bwacu, Mose yagiye arabugereranya n'ibintu bitandukanye mugabo bifise uburambe buto. Hamwe turabona ubuzima bwacu Mose ariko arabugereranya n'itiro. Itiro iyo usinziriye mu mwanya muto uzamva ngo burakeye, itiro riba rihagaze. Ivyatsi navyo nyene yarabigereranije n'ubuzima bwacu. Ivyatsi birakura, wanashima birakura vyihuse, ariko twumvise ngo ku mugoroba bakabitema bikuma. Mbere usomye ku murongo w'10 avuga ngo imyaka umwana w'umuntu amara ni imyaka 70. Uramvye nawe agakweza imyaka 80. Ariko aza gusozera uwo murongo avuga ngo iminsi yacu irihuta, ngo natwe tukaba tugurutse. Nico gituma yaciye agira rino sengesho kuri no murongo wa 12 abwira Imana ati: Mana, utwigishe guharura iminsi yacu, ko dufise igiringo gito cyo kubaho kuri nosi, udushoboze gukora ivyikimazi, twoye gutakaza umwanya. Tugeze ku munsi wa 26 w'uno mwaka nk'uko nabivuze, turacari mu ntango y'umwaka. Ikirangamisi canke kalendriye kiratwereka yuko twaraye turangije umwaka w'ibihumbi 2024. Uno munsi naho tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Reka twibukanye gato. Ico twita isezerano rya kera ni ukuvuga kuva Imana itunganya isi ikarema umwana w'umuntu ukaza gushika ku ivuka rya Yesu Kristo, haciye imyaka nk'ibihumbi 4.
kuva Yesu avuka gushika uno munsi turabona yuko tugeze ku mwaka w'2025. Kino gice turimwo canke ino kalendire turiko turakorera ko buno munsi ntituzigari izohera, ariko izoza gusubirirwa n'indi kalendriye y'imyaka 1000 igihe c'inganje ya Yesu Kristo. Iyo myaka 1000 nayo niyahera tuzoba twinjiye mu gihe c'ibihe bidashira, aho abizeye umwami Yesu tuzobana nawe mu munezero w'ibihe bidashira, ariko abatazoba baramwizeye bazotabwa mu muriro bakaba mu mubabaro w'ibihe bidashira. Mu yandi majambo, imyaka naho twumva umengo iragwira nibiharuro gusa bikuranwa, kuko imyaka yoyo ni y'ibihe bidashira. Ni system canke n'uburyo bwo kuyiharura bugenda burahinduka. Ariko nagenda kwibutse nkuko Mose abitubwiye, jewe na wewe nitwe dufise akarimbi. Jewe na wewe nitwe dufise ikiringo ntarengwa cyo kuba kuri nosi. Reka twiha akarorero. Dufate yuko Imana yagutegekanirije kuzobaho imyaka 100. Ako n'akarorero. Ukivuka agasanduku kawe cyangwa ububiko bw'imyaka yawe usanga harimwo ico gitigiri 100 nyene gikwiye. Agasanduku kawe kaba kuzuye. Ukivuka ukabura toyemwe umwaka wa mbere urabanye nawo ugizwe n'amezi 12, iminsi 365 canke 66. Uwo mwaka uhejeje usubira muri bwa bubiko bwawe ugatora uwundi mwaka ugizwe n'amezi 12. Mukabana nawo ayo mezi 12 aheze usubira hahandi gutora imyaka. Ubuzima ubamwo imyaka yiwawe uko umwaka ukuranwa, wafatira ku itariki yawe y'amavuko cyangwa ugafatira kuri kalendriye dusanzwe dukorera ko twese, uza gusanga umengo imyaka yawe iri kiriyongera. Ariko kuko yiyongera wibuke ko mu bubiko bwawe hariko haragabanuka. Imana dufashe cyane. Namba uzobaho imyaka 60 ukaba umaze kubaho imyaka 59, cyumva yuko muri ka gasanduku kawe hasigaye mu mwaka umwe. Sivyo none? Mucamake twebwe abana b'abantu ikiringo tubaho kuri nosi naho tutakizi kirafise akarimbi. Ikibazo rero canda kubaza, imyaka uri kurabaho naho utazi igitigiri cyayo uri kuyikoza iki? Umwaka urangiye, haba kuri bonane cyangwa itariki yawe y'amavuka, turakora iminsi mikuru tukaryoherwa, ariko uko tworyoherwa kose twibuke ko muri bwa bubiko hari ikintu kiriko kiravayo. Ntituzi munsi ikiringo cyacu kizohera, ariko ico nagomba twisunze rino sengesho rya Mose nugusaba Imana kugira ngo dushoboze uyu mwanya tutazi dufise kuba kuri nosi tukoresha ivyikimazi. Mbega turiko tubaho gute? Igihe cyose Imana ikongeye umwaka urakwiye kwibaza ati, mbega Mana kubera iki umpaye uno mwaka? Ni kiki ushaka ko nkora muri uno mwaka? Ntitukwiye gupfa kubaho gutyo gusa twibaza ko imyaka izokuranwa, 2025 izohera haze 2026 n'iyindi kuranwe. Ariko nagenda kubwire uyu mwaka twarawutanguye, mugabo nta kikwemeza yuko uzowusozera. Nta kikwemeza yuko bwa bubiko bwawe utari kurabuheza. Burashobora guhera umwanya wari wo wose, ariko igifise akamaro twigire kuri no sengesho rya Mose, twiga gukora ibintu bifise akamaro, hanyuma igihe cyageze ko twirengana twirenganire. Uko umwaka uhera hakaza uwundi, hariho ubushobozi tugenda turatakaza. Hariho ibyo nshoboye uno munsi ariko ejo ntazoba ngishoboye. Ikindi naco, umwanya wose umwaka wose wowe uriko hariho ibikorwa, hariho ibintu wategerezwa gukora bihwanye n'ugo rugero uriko. Tahura yuko ivyo wategerezwa gukora uno munsi ukabibika ngo ukene kubikora ejo hari ibindi wategerezwa gukora. Urumva yuko ari kimire bizoba biriko biriyegeranya, uzokwisanga hari ibyo utagishobora gukora, uretse ko gusatana ikikwemeza ko ejo uzohashika. Nico gituma warukwiye gukora ibyo wategerezwa gukora ugifise umwanya. Reka twiha akarorero ku batama bari hagati yacu. Mutama Dominiko yihangane atwigishe gato. Wome ngo hari hirya ejo kuko heze imyaka 7
hari mu mwaka w'ibihumbi 2017 turiko turubaka urusengero rwo kw'irebero, turiko twimba umushinge, twimba inzu yo mu kuzimu cave, twese twari ku murongo na Mutama arimwo aseha ivu kugira ngo urwo rusengero rwubakwe. Ariko nyuma yaho gatoyi umubiri canke amagara yaramuhindutse, aza kwisanga hariho ubushobozi ariko aratakaza, yisanga hari ibintu bitari bikatagishoboye gukora. Turamuzi nk'umuvuga butumwa adasanzwe muri kino gihugu, yakoreshwa mu bikorane binini mu gihugu. Ariko nagenda babwire ko no munsi na mikrofone ntashobora kuyifata gutya. Imana imukomeze. Turamuzi ko ubuhizi butandukanye, hari ibitabo bitandukanye ariko yanditse biriko birafasha amashengero atandukanye, hari n'ivyo yariko arasoma, ariko ivyo atakoze imbere ubu nta n'ivyo agishoboye. Ariko turashimira Imana ku vyo yamukoresheje mu gihe ciwe. Ivyo turiko turabiraba ntitubifata nk'abariko bararaba filme. Isina muri kurayiraba urashobora kwibaza ati hagira hakurikira ibi hama bigahera. Ariko menya yuko ivyo biriko birashikira ababatama turi kumwe, nawe uri ku nzira. Urubuno munsi mugabo ivyejo ntavyuzi. Ejo hari ubushobozi utazoba ugifise. None ko hari uno munsi ugishoboye gukora ivyo ushoboye, uriko urabitunganya neza. Umwanya wawe uriko ukoresha gute? Ku vy'ukuri ivyo watagaza gukora uno munsi utabikoze cyangwa ukabikora nabi, ugeze ejo ico uzoba usigaje n'ukuraba inyuma ukibaza ati mbega biriya nategezwa gukora narabikoze, namba narabikoze nabikoze neza. Usanze wabitunganije neza uranezerwa ugashimira Imana, ariko usanze utabitunganije, usanze hari ivyo wirengagije, uza gusanga ari ubuzima bwo kwicuza, mugabo inyuma ntidusubirayo. Iyo turiko turaja ni hari imbere. Suzuma imyaka uriko, usuzuma urugero uriko, wibaza ati mbega ivyo nategezwa gukora uno munsi ndiko ndabikora. Turi mu ntango z'umwaka aho duhamagarirwa twese gutegura ivy'ubuzima bwacu, tukibaza ati Imana idufashije, Imana idushoboje, muri uno mwaka twifuza gushika kuri no ntambwe. Ariko nagenda kubwire ibi vya kazoza uri kurategura, umushinge wavyo n'uno munsi uriko ukora iki kizogushikana kuri bimwe uri kuribaza ejo. Uno munsi ukahica cyangwa ukakorera nabi cyangwa ugasanga ivyo wategeza gukora nturi kurabikora neza, ejo bimwe uri kuriyumvira ku vy'ukuri bizoguma bimeze nk'indoto. Biradusaba akanya kose duhabwa tugakoresha neza, ata mwanya n'umwe turiko turatakaza. Hari umuntu yitwa Steve Jobs, yatanguje irishira hamwe rikora amatelefone y'ama iPhone, rigakora ama ordinateur n'ibindi. Yarigeze kugwara ingwara ya kanseri. Muganga musuzumye araraba iyo kanseri yiwe mutera ubwoba, aca mubwira uti genda utunganye ivyo mu muryango wawe. Ni imvugo yorosha abaganga bakoresha mu kubwira umuntu ko agomba gupfa. Umuganga yamubwiye atumviriza, ndakuraba ku vy'ukuri usigaje ikiringo cyo kubaho kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6. Uwo mugabo yavuze ati muganga ahejeje kumbwira mu majambo, naragize uruhagarara, niho natanguye gutahura agaciro k'umuryango, ndabona umwanya nategezwa guhereza umuryango wanje ntawuhaye, ndabona ivyo nategezwa gutunganya ntashoboye gutunganya hakiri kare. Nico kimwe natwe, iyo umwanya watujanye tugasanga ivyo twategeza gukora ntitwabikoze neza, hazoba hasigaye kwicuza. Subira wibaze, mbega umwanya ndiko ndahabwa ndiko ndawukoresha gute? Imana dufashe cyane. Uriko ukora gute bivanye n'urugero uriko? Buri munsi uvyutse kuba fisi biyo ugiye kwisiga, ntuherukire kwisiga gusa, urakwiye kwibaza cyo kimwe n'uwari we wese n'ahatakiye uri kurarabamwo. Uvyutse urakwiye kwibaza, mbega ko mu buzima hari ihangiro nihaye, ama programa mfise ntegekanya uno munsi, hoba hari icyo aza kumfasha mu gushikira ryahangiro ryanje? Mbega ku buzima mbanye n'Imana, haba ku gikorwa cyayo cyangwa ku bucuti bwanje n'Imana, ibikorwa ntegekanya uno munsi
ni ikihe kintu biza kumfasha muri ubu buzima bwanje mbanye n'Imana. Ugasanga urutonde rw'ibikorwa utegekanye uwo munsi ataco biza kugufasha, hindura kugira ngo ntutakaze umwanya. Ndafise umugenzi nkunda kwikora ko iyo hari udukorwa ndiko ndakora rimwe na rimwe nkasanga umwanya wancanze, ndamuhamagaye nkasanga arashobora kunyitaba, nkasanga arashobora kumfasha ibikorwa nagomba ko mfasha. Misi yose ndamuhamagaye nkasanga arashobora kunyitaba. Naciye ndamubwira uti naho ndagukenera kenshi, sinifuza ko igihe cyose ndagushaka ndakuronka. Kuko nkamwe igihe cyose naguhamagara nkasanga uri disponible, mu buzima hari bitazoba biriko biragenda neza. Ndakeneye ko ikindi gihe uzombwira ati kuvyukuri unyihanganire, uno munsi ndafise ibikorwa byinshi ndiko ndakora, nzokwitaba ejo. Nibwo buzima dutegerezwa kubamo. Imana dufashe cyane. Singomba ko tuca tugara ku bantu, ariko ndagomba ko ubuzima bwacu tuba dufise ibyo turiko turakora bidushikana kuri kazoza twiyumvira, bidushikana mu busabane canke mu kunywana n'Imana. Ntitubeho kubaho gusa twibaza ngo imyaka izogenda ikuranwa. 2026 nta kitwemeza ko tuzoyinjiramo, ariko no munsi uri kubaho gute? Abakiri bato nagenda bibutse yuko inyifato ugira uno munsi ifise ingaruka cyangwa ifise impact ku buzima bwawe bw'ejo. Hari igihe musamara mukibaza ko mugifise umwanya munini, mukibaza yuko ubuzima buracari burebure, ariko nagenda kwibutse hari abakiri bato bagenzi bawe bamaze kurengana. Hari n'abatashoboye gushikana iyo myaka uriko. Ikikwemeza ko ufise umwanya munini ni giki? Ugasamara ukibaza ko ufise umwanya muremure, ukibaza ko uzokwamaho ibihe bidashira muri ino si, uzosanga hari ivyo wategezwa gukora utari kuratunganya neza. Ahandi naho ugasanga bivanye n'imyaka, bivanye n'intumbero cyangwa impamvu iyo ariyo yose wafatiyeko, inzira z'Imana ukazita, ugatangura kwitwara ukutariko, ukaja mu vy'urukundo mu kajagari, ugakundana n'uwo ari we wese. Rimwe na rimwe ugasanga umwana w'umukobwa ariko akundana n'abantu b'abagabo kugira ngo mushike kuki. Ubwo buzima ukabubamwo, ariko uharuye imyaka ugezeko, ukibuka yuko uzokwiyumvira kubaka urugo rwawe, wazungurutse amaso muri ba bantu mugendana, ugasanga nta muntu n'umwe arimwo muzoshobora kubana. Ndiko mvuga abahungu co kimwe n'abakobwa. Ivyo umaze kubibona, ibirenge ukaca wifuza kubisubiza hasi, tukabona mu rusengero uragarutse, tukabona no mu gikorwa c'Imana uragarutse. Imana ishimwe uragarutse. Ariko nagenda kwibutse ivyo wabayemwo bagenzi bawe ntibavyibagiye. Ntucuza wiyambitse urusato rw'intama wibaze ngo babajone bagenzi bawe baravyibagiye ngo bazohava bagutoranya ngo mwubakane. Ivyo wabayemwo barakubona. Menya yuko inyifato ugira uno munsi ifise ikizokora ku buzima bwawe bw'ejo. Uno munsi uri gukora iki? Abagifise imiryango barerewemwo, ugasanga haba amahera yo kuriha inzu kubapanze, haba ku vy'ubuzima, mu vyo gufungura, kuriha amatara, kugira iki, donc ivyankenerwa ugasanga vyama bifise uwo bibazwa, nivyo ntaco bitwaye. Ukaca wijajara ukibaza ko umenga ubuzima bwawe buzokwama buruko. Ariko nagenda kubwira, hazogera igihe ivyo uja kubaza abandi, ivyo uza kubaza mama papa canke ujya kureze, nawe abana baguhindukirire babikubaze. Mbega uri kuvyitegurira gute? Ntiwibaze ko ivyo urimwe ariko bizokwama. Igihe kimwe turiko turaganira n'abana muhira, sinzi ngene vyagenze, nsanga nabwiye umwana mukuru afise imyaka 6, nsanga namubwiye ati wewe ni wakwiza imyaka 18 nzoca ndakwirukana, ntuzosubira kubana. Bon, nabikoze nabi bivanye n'imyaka yiwe, naho nari mfise intumbero nziza y'ivyo nagomba kumubwira, nasanze nabikoze nabi. Umwana ubwo nyene mbona atanguye kurira. Ndamaza turijijwe niki? Tunene we ntumbwiye kuzonyirukana. Iryo jambo yaringarukaniye indwi irenga. Uko duhura anyidogera ambwira yuko namubwiye ko nzomwirukana. Mu nyuma naragerageje ndamusigurira, ndamwereka yuko iyo umuntu akuze ategerezwa kwiyumvira ingene arondera amafaranga, akubaka inzu yiwe, hanyuma akaja kwigenga. Buke bukarate barabitahura. Ariko nasigaye ndibaza, mbega aya marira
yarize kubera abona tutazoba tukiri kumwe, canke yarize kubera twa tuntu yahora nsaba atazoba gishobora kutunsaba ntari iruhande yiwe. Turakwiye kuvyiyumvira. Uri umwana ntaco bitwaye imyaka uriko, menya yuko mama na papa mutazokwamana. Tangura kwibaza, mbega ejo bizoba byifashe gute? Gutyo bigufashe kugira intango nziza. Ubuto canke jeunesse ni igihe ciza cyo gushinga umushinge cyangwa urufatiro rw'ubuzima bwawe. Ivyo utazoba wakoze uno munsi, ejo ntugira ngo bizokorohera. Ugasanga umwana w'umuhungu ntiyimenyereje gufata ibintu mu maboko, responsabilité, mugabo kubera imyaka yamubanye myinshi arageze kuba kugwiwe. Ngaho arahamagaye komite, rimwe na rimwe hari igihe twitabizo komite kubera abavyeyi. Kubera abo bahungu rimwe na rimwe ugasanga bigize basinda bibazwa mu buzima bw'abandi, ntibigeze baparesa ngo bafashe abandi. Komite zikaba kubera ba mama. Bene abo bantu rimwe na rimwe ugasanga abarongoye komite bamubaza ati kinaka n'ikinaka gitunganijwe gute, ukazamva ngo baza papa. Umuntu arazi yari karaja. Umwana w'umukobwa birashika mu rugo yakuze abona hari abantu bamutunganiriza byose, akaba ari umuntu wo gukora ivy'isuku ryo ku mubiri gusa, agasohoka asa neza, yisize byose bimeze neza, ariko mu cumbi iwe wohashika ugasanga nakajagari gusa. Guteka ntumubaze nta n'ivyazi, gukubura nta vyazi, ariko kubera imyaka ukazamba ngo ngomba kugira mariage. Uri kujahe? Uretse gutukisha abavyeyi, wewe kuvyukuri haragera ko uba kugwawe. Iyo uri kuraja uhategura uno munsi, ariko ibi n'abavyeyi biraturaba. Hari ivyo twanka kubwira abana bakiri bato, rimwe na rimwe ukamengo turatinya kubababaza, rimwe na rimwe ugasanga umengo kubw'umuco wacu wamengo hariho n'ibiteye isoni kubibabwira, ariko tutabibabwiye uno munsi bazoja kubitora ahandi batora ibitari ivyo, kandi aho hazoba hasigaye ko twicuza. Abana bacu hari ivyo tutazoba twabahaye. Ugasanga umwana w'umukobwa arakwije imyaka 15, abana na mama cyangwa arafise umumama amureze, ariko uwo mubaza ubutinyanka icari ico, uwo mwana ntacazi. Mama wifuza kazobikura hehe? Akaja kuvyigishwa n'undi muntu azomubwira ibitari ivyo. Ndasaba Imana kugira ngo ushoboze abavyeyi aba bana bacu tubatunganirize hakiri kare. Ico twifuza ko bashika mwejo tubategura uno munsi. Naho waba ufise amafaranga menshi mu muryango, uribaza ko abana bawe bazosigarana itunga mu maboko yabo ni warengana, ariko uri kubategura gute? Uri kubarera tambuka uzino motife ngo biruzuye muhira, rindira ni wapfa uzosanga byose vyahungabanye. Marerezuma canke herezuma ntavyo uzomenya kuzoba warapfuye. Nico gituma aba bana ico tubifuriza ko ejo dukwiye gusaba Imana ikadushoboza tukabatunganya uno munsi. Turiko dukora iki kugira ngo dushike ahandi ejo twifuza? Abanyakazi na jewe ndimwo, abantu dufise aho dukora bakaduhemba ku kwezi, rimwe na rimwe hari igihe twidoga ngo ubuzima burazimvye, imishahara ni mito cyane. Rimwe na rimwe umwaka utanguye tukagira imihigo ati Imana niyamfasha ndagomba gutangura kudandaza, ndabe yuko noronka icunganira umushahara, canke ndagomba gutegura kuva muri ibi vy'ubuzi bw'abandi ntangure gukora ivyanje. Ariko tugasanga tugumana ubwoba. Umwaka watangura waja ku isoko bakakubwira ati kuvyukuri abaguzi ntibakiriho, ibiciro vyaraduze, urudandazwa ntirugishoboka, ukagira ubwoba bwo gufata ingingo. Ukavuga ati ntaco, reka ndindire mu mwaka uza. Mu mwaka uza ninde yakubwiye yuko bizoba vyororotse? Umwaka uza wahashika ukavuga ati n'ubunye ndabona ntibiragera, reka ndindire mu uzokurikira nzofata ingingo. Buke buke umwaka ugakuranwa n'uwundi, umwaka ugakuranwa n'uwundi, ukazokwisanga ikindi gihe umukoresha wawe umwaka utanguye aguhereje ikete, arakwandikira akubwira ngo warakoze kuba umukozi mwiza w'umwizigirwa. Ariko twisunze amategeko tukaraba n'imyaka yawe, twagira tukumenyeshe yuko mu mwaka uza uzoba ukukurutse, utazoba ugishobora kwitwa umukozi wacu. Niko amategeko yubatse. Amategeko y'u Burundi akurekurira gukora kugera ku myaka 60. Rimwe na rimwe ugasanga bene abo bantu bageze muri ivyo bihe vyo gukukuruka,
baracafise abana bakiri ku ishuri bagikeneye ubufasha, ahandi naho ugasanga baracaba mu nzu zo gupanga, cyangwa ugasanga hariho amadeni bataraheza kwishura, uruhagarara rukaba rutanguye, isi n'ijuru ukamengo birabafataniyeko. Mpore ariko ntaho ngomba gukora mu nkovu, ndagomba ko ibi byose bibe iruhande yacu, bibwirizwa kutubera icigwa, kugira ngo ivyo bibazo bizotume bidushikira nk'amasanganya, ivyo twategerezwa gukora twabikoze. Imana idufashe cyane. Ntaco bitwaye ivyo wagerageje biranka, ntaco bitwaye, ariko nagenda kubwire ko ugihema biracashoboka. Nivyo ivyarenganye vyararenganye, ntaco gishobora gukosora, ariko urashobora kugira intango nshasha ahanyene ugeze. Naho Satani ariko arakwereka ko ataciza ushobora kuronka, ariko kugihema kw'Imana ikigukunda, nagenda kubwira ko bigishoboka kubona ivyiza. Waragerageje biranka, waragerageje urahomba, subira ugerageze. Nubu naho uzogerageza bigasubira bigahomba, uzosubira ugerageze gushika ca kiringo ca utazi cyo kuba kuri nosi gihagaze. Ibyo uzoba wategeza gukora uzoba wabihejeje, hanyuma utazoba washoboye nta kundi. Ndagomba umwe wese yibaze, mbega ko mfise ivyo ndiko ndasaba Imana kuri uno mwaka canke ku vyakazoza, niyahe nyifato ndiko ndagira ishobora kumfasha gushika kuri ibi? Ntidukwiye guhumiriza ngo turiko turasenga Mana shoboza, Mana shoboza. Uruhara rwawe n'urwahe. Yaraduhaye ubwenge, yaraduhaye amaboko, ko tugishobora gutambuka bigakunda, ko tugihema, ntidutinye uburibwe, ntidutinye kubabara. Reka tuje ku kivi dusaba Imana kugira ngo dushoboze. Imana itwigishe guharura iminsi yacu. Turahari dufise igihe ntarengwa, tutazi n'ingene kingana cyo kuba kuri nosi. Ariko none uyu mwaka uri gukora iki? Uyu mwaka utegekanya iki? Niyihe nyifato uri kuragira ishobora kugushikana kuri za ndoto zawe? Imbere yuko dusenga, turashobora kuba turi kumwe n'umuntu amaze igihe yumva ijambo ry'Imana, ariko vyamunaniye gufata ingingo yo kwizera umwami Yesu. Ukaguma wibaza ngo nzofata ingingo ejo, hari ibintu ngomba kubanza gutunganya, hari ibintu ngomba kubanza kubamwo, reka nzobikora ejo. Ninde yakubwiye ko ejo ariho uzoburi? Hari inkuru numvise ivuga yuko Reinhard Bonke wamuvuga butumwa yapfa yigeze kuzana aha kuri ETS, yariko arabwira ubutumwa bwiza umwana w'umukobwa w'imyaka 17 amuhamagarira kwizera umwami Yesu. Ariko uwo mwana aramubwira ati kuvyukuri mutama, ivyo uri kurambwira n'ibintu vyiza cyane, ndumva nkuye kubibamwo, ariko ndavye imyaka yanje ndacakeneye kunezererwa ubuzima, hari ivyo nkeneye kubamwo, iyo ngingo nzoba ndayifata hanyuma. Ngo bagitandukana, wa mwana w'umukobwa acagira accident, abarapfuye, ivyo byose biba birarangiye, na yanginga atarayifata. Sitera bwoba ngomba kuzana, ariko kuvyukuri iyo turiko turajana abandi kubahamba, iyo turiko turabona abandi bariko baragenda mumva, ntituhave twibaza ngo twebwe ntituzoshikirwa. Iyo ngingo uri kurananirwa gufata uno munsi, ivyejo ntavyuzi. Ibi byo kubera vyiza nuko wofata iyo ngingo ugishobora kumva no majambo. Ivyo kubera vyiza nuko wofata iyo ngingo ugishobora kuvuga ubwenge bwawe bugitunganye neza. Twaba turi kumutarizera umwami Yesu. Uno musi kubera umunsi mwiza wo kumwizera, turagomba gusenga Imana. Cyo kimwe na wewe ufise ivyo wifuza gushika ko mu buzima, reka gutakaza umwanya. Ndagomba wisuzume, ugasanga hariho umwanya watakaje, cyangwa ugasanga hariho umwanya uri kurata. Imana igushoboze kugira intango nziza, kugira ngo bya bindi wifuza gushikako ntibigume mu ndoto gusa, ariko biherekezwe n'ibikorwa. Imana igushoboze guharura iminsi yawe, ariko kandi wibaze ko Imana yanyongeye uno munsi, ko Imana iri kirampereza igihe cyo kubaho. Niyahe nyungu Imana ishobora kuronka kukubaho kwanje? Ugasanga ubuzima bwawe ari ubw'akajagari, ugasanga ubuzima bwawe ntacyo Imana iri kiraburonkamo nk'inyungu, uhaguruke kugira ngo ugire intango nshasha. Ugasanga na bya bindi byose wategekanya ku by'ubuzima bwawe, hari ibyo wakoze nabi, hari n'ibyo utari kurabona ingene wabitunganya. Uve hasi kugira ngo dusenge Imana iduhereze ubwenge, itumurikire kugira ngo dushobore gutunganya ubuzima bwacu neza, itwigishe guharura iminsi yacu. Ndagomba ko dusenga Imana. Twaba turi kumwe
wumva wafata ingingo yo kwizera umwami Yesu, uduze ikiganza kugira ngo dusenge.